Turabamukije mwese mukurikirana ibiganiro vya Region Week. Izina ryanje ni Fabrice, aka ni kakanya keza ko gukurikirana ikiganiro Business in Burundi. Sindi je nyene uyu munsi ndi kumwe n'umushitsi, ngira ngire ko rero ndamusaba twidondore, atubwire uwo ari we, atubwire icyo akora. Murakoze kunyakira. Izina ryanje nitwa Claude Niyongabo, nkaba fise entreprise yitwa Ufanisi ICT Solution, yavuye muri organisation yitwa Ufanisi Africa. Ego utubwiye yuko ukora mwishira hamwe Ufanisi, mbega ni mwebwe musanzwe muri rongoye canke mukora muri gishira hamwe gusa? Sanzu ndarirongoye ngaha i Burundi, turi no muri Congo, twahora nubwo ama operation atari karamera neza twahora mu Rwanda. Sanzu ndarirongoye, ariko hariho uwundi arirongoye gose kundusha. Ego au niveau ya Afrika. Ego numunezero mwinshi rero dufise ngaha muri studio, kuko ikintu cy'ubuhinga bwa none ni ikintu gikomeye cyane, niyo mpamvu twipfuje kukiganira ko uyu munsi. Ikibazo mfise rero Claude, mbega vyaje gute kugira ngo wisange uri gukorera mu bintu by'ubuhinga bwa none, ibintu vya ICT nkuko dukunze kubivuga, vya TIC, vyagenze gute? Ni indoto yo kuva kera. Mu buzima bw'umuntu na cyane cyane mu bwana bwiwe arafise ibintu akunda. Umuntu wese yaba afise ibintu akunda. Jewe narakunda ubuhinga bwa none, nubwo rimwe na rimwe uburyo butashobora kumpermeta ko shobora kubupratika ubwo buhinga nawe ukunda. Maze kubukunda nagiye kubona yuko ubuzima bwanje bushobora kuba ubuzima bwo entrepreneur mu buhinga bwa none. Nico gituma naciye nironsa muri iyo secteur. Ego none uvuze Ufanisi nk'abantu batumva Kirundi bisobanura iki? Iryo zina ryavuye hehe? Mbega kompanyi yanyu exista canke iriho kuva ryari? Entreprise yacu iriho guhera kera, si vuba, burya turarambye. Iriho guhera 2015 na 14 niho hari le jeune talentueux, abantu bakiri bato bafise talent muri technologie, bagira une organisation yitwa Ufanisi Africa. Yari ifise vision, no bigifise vision yo guhuza Afrika tukayigira imwe muri technologie. Ntitube tukibona ubuhinga bwa none nk'ubuhinga buza buvuye hanze, ariko natwe dushobora kubukora. Muri ico gihe twatanguye 2014 mu 2014, hama turaja hamwe. Origine gose ni mu gihugu c'u Buganda, hama turaza mu bihugu mu Burundi, muri Tanzania, mu Buganda, ko tusanzwe turiyo mu Rwanda, muri Congo, butiko turaja no muri Zambie. Uko niko organisation iri. Hariho organisation en soi yitwa Ufanisi Africa. Hariho na entreprise yavuyemo yitwa Ufanisi ICT Solutions. Okay. None iryo jambo Ufanisi rishatse kuvuga iki? Voilà. Kuko murabona aka karere turimo na karere ka Bantu. K'abantu bahurira ku rurimi rumwe, hari ururimi duhurira ku ruriya parente y'Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikiganda, Igiswahili. Unavuri twashatse gutora ijambo rishobora kuduhuza twese. Dukoresheje Ikirundi, hari habo banizwe, dukoresheje Igiswahili, duhurira ku rurimi ruriya parente aho kuri izo ndimi zose w'ikibantu witwa Ufanisi, gisigura creativity, kwiyumvira, kuzana ikintu gishasha. Ego birumvikana rero yuko ishiramwe ryanyu kabisa rimaze gushinga imizi. Kibazo mfise rero, mbega nibihe mukoranye zina, nibihe bikorwa mufise, na hema service mufise, na ya hema produit mufise n'ishiramwe ryanyu? Murakoze gose. Nkuko twabivuze, twebwe hanini ivyo dukora
muri secteur ya technologie. Muri secteur ya technologie twaje dushaka hariho benshi babikoramo muri Afrika, mugabo twe twaje dushaka gushiraho une plus-value na cyane cyane iri kuri qualité. Iri kuri qualité, en tout cas nico kintu hanini duhagararako, produire une qualité ya produit cyangwa ya service dukora. Rero turi gose muri génie logiciel, mu byo gukora ma software, ama systems cyangwa ama logiciel, tukonge ayo turayafise nk'ama produit yacu, turafise ama produit agera ama hotel, agera ama pharmacie, agera ama ibitaro, agera ama point de vente, agera ama station, agera ressources humaines, agera aba bantu baba bafise ama bidding manini, kugira babone uko umuntu abapangiye uko ariha uko byose biko biragenda. Pour le moment turafise ama produit ashika 12. Ego 12. Ama service nayo dutanga ama service aliriye kuri web. Ama service aliriye kuri web menshi uratamenyerewe mu Burundi, bisabwa yuko umuntu umwereka yuko ari en service irihishwa. Turakora ama site web, turakora nibindi nayo ma service aliriye, turatanga hébergement, turatanga service ya backup, online backup, turatanga ama service ya ma certificat de sécurité, murabona ama site web abakeneye kuba sécurisé gose. Turatanga ama service aliriye kuri backup, CCR certificate for security. Turatanga ama service ajanye na web hanini na web. Ego. Ikibazo rero mfise uri kuraraba ubuhinga bwa none ngaha mu Burundi, bacuraba n'ibindi bihugu aho bigeze. Mbega uburundi ubu klasaye bufise intege nkizihe, bufise inkomezi zihe muri domaine ya ICT ngaha mu karere? Ubajije ikibazo gikomeye gose. Mbere yuko ndakijako nashaka kuvuga n'indi service nani bagena iri important ku Barundi, ni service ya ma camera de surveillance. Ego aho ushoboye kwinstalisha camera de surveillance ugakurikirana ibintu byawe aho uri hose kwisi. Ego hama ikibazo cyuko aho twoshobora kuplaza ku site u Burundi par rapport à la technologie, ni kibazo gikomeye kuko ugiye kuraba Burundi twari dufise potentialité nini, twari dufise amahirwe yuko twategerezwa gukoresha ubuhinga bwa none gose, kuko uri kuraraba dufise muri region, muri aka karere dufise internet zimbutse kandi iri accessible ku bantu benshi, ariko tuyikoresha nabi. Nico gituma kenshi bituma kigihugu cacu kitari kuri position nziza, kitari ku mwanya mwiza kuri ubu buhinga bwa none. Tuko turaraba muri aka karere tukaza gukompaha na Tanzania, n'u Rwanda, na Congo, aka karere turimo turacari inyuma by'ukuri, tuvyemere turacari inyuma. Mugabo ni secteur mbona iri kiritabwaho ubu, ikiritabwaho. Turacari inyuma ku buryo bw'uko hari service canke un produit umurundi atabazi yuko igurishwa, umurundi atabazi yuko ikogwa, umurundi atabashoboye no kwemera yuko ushoboye kugwa n'umunyafrika. Abavuga ati no, ibi bintu tubizi bizanwa n'abazungu, mwebwe ntitushobora kubizera kugira tubahe mu dukorera ibintu nk'ibi. Nico gituma ivyo bice bituma tukiri hasi ku buryo bw'uko ni bake bumva bari basunikirwa kwinvestisa muri secteur, ni bake bumva bashoboye kwinvestisa mu kugura un produit yo muri technologie. Nubwo entreprise ya bikiratera imbere, ishira hamwe ryabo rigatera imbere, baba bumva bagifisa amakenga yo kwinvestisa plus muri technologie, na cyane cyane kuko iyi technologie turimo icijana n'amadone n'ama information. Umurundi abagifisa ubwoba bwo kuvuga ati comment shoboye kwizera gute umuntu ndamuhe ibintu byanje bindaba, ibintu birabishira hamwe ryabo. Ego peut-être ubuhinga burarutana. Nibaza ikintu peut-être abantu kenshi baherako mu bintu by'ubuhinga ni kuronka nka site web. Ikibazo rero nagira ndakubaze, nk'ubu nk'umukiriya arabituye avuze ati ashaka site web,
agire urubuga ngurukanabumenyi rwiwe mbega n'izihe ntambuko nayahe makuru musaba uwo muntu canke nikihe kintu mumusaba kugira ngo urwo rubuga rwiwe ruze rushike ku murongo kuri internet abandi bashobore kurukurikirana. Mumbajije ikibazo gihambaye kijanye n'urubuga ngurukanabumenyi mbega n'izihe ntambwe ni gute tubikora ni gute vyategezwe gukorwa. Mu majambo make urubuga ngurukanabumenyi rwogo mu bindi bihugu n'ibi bihugu duhana imbibe nicyo kintu ca mbere kujya kuho wiyumviye gukora ikintu cose wiyumvira kubanza kugura NIF ukagira enregistrement ya entreprise yawe canke ishirahamwe ryawe mu bindi bihugu nico kintu ca mbere kibanza gukorwa ariko biratangaje ngaha i Burundi kushoboye gusanga ishirahamwe ridagira urubuga ngurukanabumenyi nico kintu kitangaje gose ugahura n'ishirahamwe ryaranakuze atari urubuga ngurukanabumenyi kubera urubuga ngurukanabumenyi niwo muryango umuntu wese ashoboye gucamo mu kumenya ibiriko bibera iwawe kandi umwereka ivyo ushatse no kuvuga ko igihambaye coco nuko uwo muntu uburose uburenganzira bwo kumuha kumenya ivyo ubwira atakindi kintu na kimwe umusavye ni nka publicité li trop important kandi li gratuit ndi muri Amerika ndi muri Australia shaka kuzi Burundi shaka ku investisi Burundi shaka gukora ibintu bitandukanye Burundi urubuga ngurukana bumenyi niko mbanza kwitura Google twese niko tugira mu gihe udafise un site web ntushobora kuboneka mu gihe udafise urubuga ngurukana bumenyi ntushobora kuboneka nico kintu ca mbere umurundi yategerezwa kubanza gukora nubwo yobasha kugurura boutique byaba bikenewe yuko abanza kwimenyekanisha kuri uko rubuga ngurukana bumenyi ruhambaye kandi vraiment par rapport ya visibilité ruguha rurazimbutse rero intambwe dukwirikiza nizahe twebwe bwa mbere turaprosha uwo mukiriya uwo muntu tukamusigurira ico urwo rubuga rwo mumarira tukamusigurira ukungene agiye kuboneka gose kurusha uko yaboneka hama muri ico gihe turakora ikintu bita cahier de charge ibintu byo tugenga ko twokwirikiza ibintu tumaze gukora iyo cahier de charge no turamwereka ibintu bizoba biri muri urwo rubuga nawe akavuga ati je mu nkuru fise mu information fise ndumva ko shoboye gutanga izi nyerekeye tukaja tumwereka ukungene urwo rubuga ruzoba rumeze rusa tukamwereka template canke maquette mu mbabarire hari amajambo amwe amaze kutugora ikirundi birumvikana na cyane bigiye mu buhinga bwa none gice tubura amajambo bihwanye neza tumeze kumwereka maquette tugakora iyo cahier de charge ivyo bintu bizo kutugenga tukamwereka uko bizoba bimeze tugenda tukubaka urwo rubuga tugaporogaramu urwo rubuga ubu gukora urubuga ngurukana bumenyi abantu barabigize ibintu bisanzwe byoroshe kuko harabaye amawuti cyangwa ibikoresho byo kubaka imbuga ngurukana bumenyi mugabo mu gihe abazungu nibo bavuze umegano umugani w'abazungu ibintu bizimbutse igihe cyose si kenshi biba ari byiza ikintu cyose kizimbutse kiba atari cyiza ariko ushaka gukoresha urubuga ngurukana bumenyi ifo yuko wihoza gukoresha izo uti zihari za gusa ariko ugashima gukoresha uti zigugwa kugira ukora urubuga rwiza kuko urwo rubuga niko ruza kwerekana icuri wewe ego kuri umuntu azi ibintu nka jewe ubwa mbere ukimbarira ibyo ukora mbanza kuraba urubuga rwawe rurerekana karite go rusa kuko urubuga ruba rukwirikije amabara akugenga ibintu byose bikugenga ica mbona uko n'indani mu ishirahamwe ryawe risa yego muri icyo gihe cyo tumwubakira urubuga rwiza bivanye n'ibyo akora bivanye n'uko ashaka ko rusa yego ikibazo nkunze kumva ikibazo c'ibiciro kenshi hari abakunda kuvuga ati bataba bazi yuko nka bijya bintu by'amasite web uriha ku mwaka
bakibaza bati iyo nkoresheje biba biheze mbega nizihe ngorane mukunda kugira n'abakiriya na cyane cyane yuko wavuze yuko abantu ngaha batarabimenyera cyane nizihe ngorane mukunda guhura nazo kumbaza nk'ubimenyereye rwose nk'ubuzi n'isoko turiko y'i Burundi urashobora kwaprosha umukiriya mukabonana mukavugana akaguha iyo soko mukamukorera kandi vuye mu rubuga rukabagwiza urubuga rukabagwiza rukagira n'ama-email ari kuri urwo rubuga kiretse n'urubuga gusa ngo ukanabumenye meme amaproduit dufise ya maproduit nakubarira n'amaproduit agezweho akoreshwa na internet no kuvuga ko hariho amasharge hariho ivyo utegerezwa kuzurariha ku mwaka ivyo rero uturariha ku mwaka igitegerezwa ca mbere nico twita hébergement nukugira urubuga rwawe rube ku mashini yo twita serveur ruboneke amasaha 28 ku 28 muri ico gihe uraruhirihira ico twita hébergement rero muri ico gihe umukiriya aba yiyangajije yashimye kurukoresha ariko mwabimusiguriye mugabo umwaka urashobora guhera ivyo niyo ngorane hanini kugeza n'ubu tukigira umwaka urashoboye guhera ukaba imbere y'amezi abiri akaba yarose email cyangwa ikete imubarira ko azohonovera ya ressource web yiwe ya hébergement yiwe mugabo akabisuka kuri uko kwamaza akabyirengagiza kuko abavuga ati ngira barambesha nzoraba yuko umwaka uheze rutazoba rukiriko rurakora akaca kugeza umwaka uheze akaca abona rwa rubuga rwarazimye rwaragiye rumaze kuzima rero hariho n'iminsi ihera rukajako ama penalty ibihano kuko iminsi ihera wakoresheje urubuga ushatse kurugarukana barakurihisha ibihano by'uko utarugarukanye hakiri kare akaca agaruka haheze ukwezi amezi abiri ukaca umwereka tubu rero ibihano kugira rugaruke nibi hama akaca ashima kuvuga ati bwa bundi babantu nabasuma nabasuma sinari nzi uko ibintu bimeze uko mugabo ndashima ubu uko imyaka igenda irahera abakiriya bagenda barabimenyera ni ikibazo gikomeye kuko nanje kera imbere yuko nkora ivya media nakoze ivy'ama site web cyari ikibazo ku buryo ugarutse atishaka ati uragarutse kandi kiguha yandi mafaranga ugasanga ni kibazo rero uko bikorwa nkuko yariko bivuga ku mwaka hariho amahera ategerezwa kuriha kugira ngo site web yawe canke urujya rubuga ngurukana bumenyi ufise rubandanye rukora abantu babandanye barushikira ikindi kibazo ni kibazo kijanye n'idolari urazi yuko aya maservice agurishwa kuri internet atagurishwa mu marundi mbega mu bigenza gute uragiye mu butunzi nawe murabona nk'uko bivuze aya maservice yacu yose ariho mu madolari uvuze kuri iyi soko y'i Burundi ifaranga ry'idolari ndibaza uwo ari we wese arasimba umutima acabanza agahagarara akakubaza ati iryo faranga uvuze urarizi kuko uko rivunjwa nikinyegezwa nuko rivunjwa ntitubikontrola gose kandi aya ma service natwe tuba turiko turayarangura kuyarangura kwacu turiha n'ayo madolari muri ayo madolari rero hanini uciye uvuga toke mu client reka tukwereke uko turiha muri terme y'amadolari wewe urihe muri terme y'amadolari aho hoho wotuma Burundi ataho bushika kenshi tugerageza kuko tuba turiko turakoresha uburyo tuba twaranguye canke ama ressources web tuba dufise turayariselinga turayadandaza ku bakiriya twayaranguye tugerageza kudatora inyungu kugira gusa tugumye abakiriya kuko ugiye kuraba $100 gusa uciye umubarira amarundi arimo n'amafaranga menshi ariko $100 service iriho $100 mu gihe by'ukuri ushatse gukorana n'abantu batanga karite kuko natwe dukorana n'abantu batanga karite n'amaservice
service azimvye urashobora kwereka umukiriya okay so service igurwa $300 urumva mu marundi tugusaba ngahe ego ni kibazo gikomeye rero hanini twe dusharo nkuko na leta ibisaba twishuza mu marundi tugerageza kuba kukuta cinkoni nini ku mukiriya tukamwishuza mu marundi ku buryo bimworohera ego peut-être ngira ajya yandi mashami musanzwe mufise mu bindi bihugu ngira aho biragendeka barashobora kubafasha mugabo ni ikibazo gikomeye abantu bakunze kugura ama service kuri internet barazi yuko kuronka amadolari uza gushira kuri carte usanga ari ikintu kitoroshe ikindi kibazo abantu bakunze kwibaza ku bintu bijanye n'ubuhinga bwa none uravye amashure dufise ngaha amakaminuza wewe uri umuhinga uri kwisoko y'akazi uravye nk'ibintu bigisha muri informatique ngaha ubona bimeze gute ubona by'ukuri bishobora kuzoduza bwa bumenyi buke dufise ngaha iwacu hoko gwiki kugira ngo n'amashure nayo ashobore guterera mu bijanye no kuduza iby'ubuhinga bwa none ngaha mu Burundi ego ubumenyi bujana n'ubuhinga ego na cyane cyane kuri iyi si kuri iki kinjana turiko ubumenyi n'ubuhinga dufise ingorane aha i Burundi yaha uhura hari umuntu ashoboye gukirikirana ubuhinga bwa none adafise ni machine nyabwonko ngomba ndabivuge kuko mbaye kuri marche guhera 2015 ku 2016 urumva imyaka simike harabo dukoresha iwacu bize ubwo buhinga babwize ngaha ucuza kubona by'ukuri ubudasa kuko usanga kenshi ubuhinga bwa none mu mashure i Burundi ntibuteye imbere ahubwo bisabwa ko wa muntu afise pension y'ubuhinga bwa none wenyene agira ama recherche yiwe agira ukurondera kwiwe uravye ugiye gukompara umunyeshure asohotse aje kugusaba akazi ko gukora muri ubu buhinga bwa none ntanga karorero hejeje ishuri rya génie logiciel mu Burundi kacuza kumukompara n'ubundi ahejeje ishuri rya génie logiciel muri aka karere by'ukuri ntibisa nta na gato none bipfira ahantu bipfira kuri education bipfira mu ishure naho bihapfira kubera by'ukuri atabikoresho bihari kuko uvuze ubuhinga biriko bijana n'ubumenyi ishure ryategerezwa kuba rifise umwigisha by'ukuri abizobereyemo ikindi ishuri ryategerezwa kuba rifise internet by'ukuri ikwiye kugira umunyeshuri arondere cyangwa umunyeshuri yategerezwa kuba by'ukuri agerageza kurondera internet ikwiye kugira gose arondere kuko ubu buhinga biratandukanye n'ibyo mwigisha kwigisha kuko na mwigisha ashoboye kukwigisha ivyo yize mu myaka iheze mu gihe ubuhinga bwa none nabwo buguma bushigwa ku mwanya ego rero mu gihe umunyeshuri by'ukuri arondeye biruta gose ivyo yize mu ishuri biruta gose ivyo yize mu ishuri kuko kuri izi mbuga zo kwiga no kurondera hari kubumenyi mu ishuri atazopfa yize ego ni ikibazo gikomeye kuko kenshi iyo uri kuraraba ukaraba nk'amadepartement cyangwa amafakulté y'ibintu bya informatique hari igihe usanga bigisha ibintu bya kera cyane kandi twebwe tubona ibintu biguma bihinduka kundwi ni byiza rero kugira ubushakashatsi abantu bagakora ama recherche nkuko Monsieur Claude abivuze bice binshikana kuri iki kibazo iyo ushaka guha akazi umuntu ni ibihe bintu uraba muri kompanyi yawe kugira ngo n'abandi bo bari ko baradukurikirana nk'abanyeshure cyangwa abandi bariko barondera akazi bamenye ati umu chef d'entreprise cyangwa arongoye irishira hamwe ahora araba nk'ibikumbure hari abandi biyumvira nkawe bishobora kubafasha iyo bariko bararondera akazi
entreprise yacu ifise amadepartement atandukanye. Turafise ubudandaje na marketing, turafise ubuhinga nabwo buri divise, harimo section zitandukanye, nk'ubu hariho ya bimwe byakubarira by'amakamera, hariho iri hariyo pilota ijyanye na génie logiciel, hariho ubutunzi, hariho customer care, ni n'amadepartement atandukanye. Sinzi specifiquement ko mushatse kuba bamvuga muri rusange ni kihe kintu murondera ku mukozi? Muri rusange jewe by'ukuri ikintu gituma umuntu numva no muha akazi, mbanza kuraba how smart ari, kungena kerebutse. Ego ubukerebutse, ubuhinga bwa none bujana no gukerebuka. Ego by'ukuri tureke kubecanya, ntushobore kuzana umuntu adakerebutse, umuntu ukerebuka naho byajanye n'ubumenyi n'ubuhinga. Ego mu gihe umuzanye kuza gukora muri mu ishyirahamwe ry'ingurukana bumenyi rikora iby'ubuhinga kunda akarorero, ndibaza twese turazi za Facebook za Google kugira zirinze dikurokita peu importe, ndibaza departement ugiyemo wamaze kwerekana gukerebuka kudasanzwe. Gukerebuka kudasanzwe ku buryo bw'uko d'abord ni urudandazwa rutamenyerewe, urudandazwa rutandukanye n'uko noguha iyi buke ukagenda kuyidandaza si how much iboneka. Mugabo ni urudandazo rw'ubuhinga, umukiriya bizoba bigoye kumusigurira, peu importe departement ugiyemo biragoye mu gihe udakerebutse kugira uronka akazi muri entreprise ijyanye n'ubuhinga. Hanini rero ndabo gukerebuka na kurerekana ukungena umuntu arondera, ukungena umuntu ari connecte n'isi, ukungena umuntu ari connecte n'ibintu bigezweho, ukungena umuntu yaprosha abantu batandukanye bivanye n'ahisi bikiragera. Ego mwabyumvise rero ubukerebutsi na cyane cyane mu kurondera ubumenyi, kuko burya umuntu ntiyiga ngo abimare, bisaba yuko umuntu akerebuka buri munsi kugira ngo ashobore gukora akazi kiwe neza. Ego turiko turarangiza, none nakaye kajambo wobwira abadukurikirana abo babifuza nk'amaservice mutanga, fata akanya ubabwire icyo mushobora kubafasha, ubahe ubutumwa bwotuma babwira aho mukorera, babwire nimero zawe canke za company yawe kugira ngo ejo canke hirya y'ejo bashobore kuguhamagara. Okay, hanini akajambo novuga ndakadresa ndakarungika ku barundi bose no ku banyafrika bose. By'ukuri nta terambere na rimwe rishoboye gukunda kuri iki kinjana tugezemo dusize mu buhinga. Ntirikunda kuko ibyo tworondera ko ibyo twokoresha kugira twiteze imbere biri mu buhinga. Abarundi cyane cyane baze by'ukuri peu importe aho shira hamwe ryawe rigeze ibyo kibuhinga. Dufise amaproduit nababariye afise izina, kuko produit yose itegeza kuri fixe izina yitwa Africana. Africana ni ijambo twakoresheje kugira duhuze by'ukuri Afrika yose. Produit yacu yose itangurwa na Africana. Africana Hotel Management System niyo ni logiciel igera ama hotel. Africana ni produit dushaka ko aho uzoja hose mu bihugu byose byo muri Afrika ushoboye kubona Africana. Kuko ushoboye kubona Coca-Cola ugiye hose ukabona Africana. Africana dusanzwe dufise ama produit ya Africana menshi, abakozi bacu baba bitwa ba Africanas. Turafise pour les hôtels, pour les points de vente, turafise ku ma université, turafise ku mashure yisumbuye, turafise Africana Hotel Management System, Africana Human Resources, igera ressources humaines mu ishyirahamwe, turafise Africana Inventory, igera ama inventaire n'ama stock. Hanini rero kabijya kuri ayo maproduit n'amaproduit agezweho ku isi. Okay. Hanini
twese urashoboye kujya kuba ari umuntu tugomba tubakorera un système informatique cyangwa logiciel izobafasha kujera ibintu binini byabagora kujera n'impapuro mukoresha impapuro nyinshi umwanya munini cyo kuba logiciel twarayikoresheje turifise haraheze imyaka mugabo by'ukuri ugahura ni logiciel batakoresheje sur mesure ku byo bashaka idahuriranye n'ukungene bameze voilà kandi encore ugahura ni logiciel basedako bakoresha bari mu biro gusa agiye inyuma ya biro biba bihe ego mugabo sinzi ko mwagiye kubona avec iyi contest twagiyemo y'iki kiza sinzi ko no kitikiza iyi pandemie ya covid ya coronavirus byasabwe yuko abantu bari bategerezwa kuba oblige kubandanya bakora batari muri cya kibanza basanzwe bafise cy'akazi rero izi produit zacu ni produit ziri hébergé ku ma serveur cloud ni kuvuga ko aho ujya hose ukoresheje telefone yawe tablette yawe laptop yawe uguma ukora urabona ibiriko birakorwa urasuiva ma mouvement yose ari karaba muri entreprise yawe ibyo ujeje uguma ubikora ibyo bice bituma ya logiciel iba efficace gose kandi na efficience kuko iza gutwara uburyo buke iza gutwara uburyo buke kuko mu gihe muyikoresheje ikora hahandi gusa muri office muri bureau muri ibatwara ama installation menshi gose cyo twita réseau local ibatwara ama installation y'amafaranga menshi yo kubimaintaina bigatwara uburyo bwinshi ariko mu bikoresheje kuri ubu buryo tuko turababarira bugezweho bitwara uburyo buke kandi bikoroha gukoresha yandi ma service dutanga navuze ama service ama site web n'andi ma service yose ariye kuri caméra de surveillance ma caméra de surveillance twestara n'ama caméra de surveillance agezweho atari analogique atari muri burya buhinga bwa kera n'ama kamera akoreshwa adresse IP ari liye uyakoresha uyabona aho uri hose ukoresha telefone yawe urabona ibiko biraba muri entreprise yawe cyangwa muri cyangwa ahandi hantu hose washatse gusekuriza ayo makamera uyacceda aho uri hose rero n'akabirya turaba distributeur agréé national ba entreprise kwisi isanzwe ikora ya mbere ikora ayo makamera yitwa Hikvision turarekuriwe kudistribuwa ayo maproduit kuri kare baba bashaka kwigasura yuko uya distribuwa byukora fise kare dukorera hanyene na hafi yaho tugira ikiganiro hafi ya Berbe turafatanye gose na banki y'abakenya bita KCB murayibona hariho ni nyubako imwe mugabo hariho agaparti kari muri orange muri ibara rya orange niho dukorera muri nivo ya nyuma etage ya nyuma muzoca mubona ari logo ya Ufanisi Afrika yego abashoboye kuduhamagara ku 71 amajana 257 amajana 650 cyangwa bakatwandikira ku ma adresse email atandukanye yacu mu gihe bifuza ama produit yacu bashobora kwandika kuri africana@ufanisiafrica.com cyangwa bakandika bakiyadressa kuri burundi@ufanisiafrica.com ego murakoze cyane imbere yo kurangiza n'ubuhe butumwa woshikiriza abasomyi ba Region Week baze bagisome kuko ni kinyamakuru na cyane cyane kuko kicitaho bakiri bato mu gihe kinyamakuru kije kwitaho bakiri bato kiba kije kiri special kuko kiba gitanze ubutumwa by'ukuri ku bantu bategereza guhabwa ubutumwa ugiye kuraba Afrika Burundi dufise population jeune abantu bakiri bato benshi ingufu zacu ziri ku bantu bakiri bato mu gihe kinyamakuru cyaje kwitaho technology kikaca kiza kwitaho abantu bakiri bato by'ukuri kiba ari kinyamakuru gikwiye gushikikirwa kuko ugiye kuraba muri Afrika cyangwa mu Burundi ni ibinyamakuru bike biza kwitaho abakiri bato kikaca bija kwitaho no guhinga bwa none
kuko byinshi hanini turaza kahise k'ibinyamakuru k'ibinyamakuru muri kahise ntibyari bibayeho kugira bitange ijambo ku bakiri bato cyane ku buhinga bwa none nahamagarira abarundi abanyafurika bashoboye kumva ikirundi murakorana n'amakontini mu cyongereza bashoboye kumva icyongereza by'ukuri babasome kuko ubutumwa n'ubutumwa bushobora kubaka Afurika apana Burundi gusa by'ukuri jewe sinkunda kwifokaliza cyangwa kwikoncentra ku Burundi gusa ariko ni kuri Afurika yose ahubwo Burundi twari dukwiye kuza kugira tuboneke muri Afurika kandi by'ukuri ni ikintu navuze abarundi barafise impano umunyeshuri w'umurundi ukiri muto w'umurundi by'ukuri arashoboye kwiga ibintu akabimenya kandi akabikora neza rero ndahamagarira abakiri bato b'abarundi baze gusoma Vision Week by'ukuri kugira dutere imbere tujyane mu buhinga ego murakoze na turangirije iki kiganiro cyacu tubatumira ngo muje kuraba site web ya Ufanisi wobibutsa site web ni baze kuraba site web yacu ibyo navuze byose barashobora kubitoraho kuri site web yacu turafise icyo twita Africana Shopping Center no kuvuga ko ni centre ni menu kuri site ya web yacu ayo maproduit yose uvuze uyasanga twebwe nitukubarira urumva tuzogukorera ikintu gisuku no kuno ugiye kuri site urabyirabira ukitse kuri no produit yose iraguha amadetaye ikakwereka n'igihe ushatse kugukontakta encore ikakikubaza urashaka kubona prototype urashaka kubona uko ngene produit sa ushaklikako ubona ya produit kimeze ni produit dusanzwe twarubatse nicyo gituma vision yacu ni gushika 2025 kuzoba dufise amaproduit ashika 50 baje kutuvizita ni www.ufanisiafrica.com site mwayumvise rero mubandanye mukurikira amakuru ya regionweek.com mukurikirane ibiganiro byacu kuri YouTube ikindi twobamenyesha nuko nejo aho bukera tuzobazanira abandi bashitsi bababwira ibintu bidasanzwe bariko barakora ngaha muri business y'u Burundi mugubwe neza aho muri hose mubandanye mukora ibyiza mushike kure umwimbo wanyu ugwire mwari kumwe nanje na Fabrice Iranzi mugire ibihe byiza mugume mukurikirana Region Week murakoze cyane